Ibihugu bikomera mu ntambara zo mu kirere akenshi babishingiye ku ndege z'intambara ndetse n'abasirikare bafite umwitozo udasanzwe mu kurwanisha izo ntambara. Uyu munsi reka turebere hamwe indege 10 zihenze kandi zikora akazi keza cyane mu ntambara zo mu kirere muri mwaka wa 2026. Mu buryo bw'amafaranga buri bihugu bigenda birutanwa bitewe no kugira igisirikare gikomeye mu kirere, ni nako bigenda birutanwa mu kugira indege z'intambara zihenze kandi zikora akazi neza cyane ko kurwanira mu kirere. Top 10 indege 10 zihambaye muri uyu mwaka 2026 zihenze kandi zikora akazi neza cyane ko kurwanira mu kirere. Ku mwanya wa 10 hari indege bita Jabba JAS 39 Gripen. Ni indege idasanzwe ikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cya Sweden. Igura hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 85 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 9 haza indege bita Boeing 18 EF Super Hornet. Iyi indege idasanzwe igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 80 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ari indege ikunze gutwarwa n'amato y'intambara ayo bita aircraft carrier. Ku mwanya wa 8 hari indege bita F-16X Eagle 2. Ni indege ihambaye cyane. Indege igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 90 na miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege iza muri version ya F-15. Ku mwanya wa 7 haza indege bita Chengdu J-20. Ni indege ihambaye cyane ikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'Ubushinwa. Akaba ari indege igura amafaranga agera kuri miliyoni 110 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege ifite ikoranabuhanga rya stealth, bivuze ko idashobora kuba yabonwa na radar. Iyi ndege yakozwe mu buryo bwo guhangana n'indi ndege yitwa F-22 na F-35 zikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 haza indege bita Sukhoi Su-57. Indege idasanzwe mu kurwanira mu kirere. Indege igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege ikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere. Akaba ari indege ifite ikoranabuhanga rya stealth n'umuvuduko udasanzwe urenze uw'ijwi. Akaba ari indege ikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya kandi akaba ari indege iza mu za mbere zitarakoreshwa cyane kandi zifite ikoranabuhanga rigezweho. Ku mwanya wa 5 haza indege bita Eurofighter Tycoon. Akaba ari indege idasanzwe ikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'ubumwe bw'Uburayi. Ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi byise hamwe mu gukora iyi ndege. Akaba ari indege igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 120 na miliyoni 140 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege yihuta cyane, akaba ari indege nziza mu kurinda ikirere. Ku mwanya wa 4 haza indege bita Dassault Rafale. Indege idasanzwe y'igisirikare cy'igihugu cy'Ubufaransa. Akaba ari indege igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 120 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege ikora misiyo zidasanzwe ndetse akaba ari indege itunzwe n'ibindi bihugu birimo Ubuhinde, Misiri n'igihugu cya Qatar. Ku mwanya wa 2 haza indege bita B2 Spirit. Indege idasanzwe igura akayabo ka billion. Ni indege idasanzwe billion 2.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege ihenze kurusha izindi zose ku isi. Akaba ari indege idashobora kuba yabonwa na radar ndetse akaba ari indege ishobora kuba yakwepa n'ibisasu birimo n'ibya kirimbuzi na misile zidasanzwe. Ku mwanya wa 2 haza indege bita F-22 Raptor. Ni indege idasanzwe igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na miliyoni 350 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege ifite uburyo bwo gukwepa ikirere ndetse gukwepa misile ndetse akaba ari indege izwiho mu kuba yahangana n'izindi ndege z'intambara. Umwanya wa 2 haza indege bita Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ni indege idasanzwe miliyoni 80 na miliyoni 110 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari indege itabonwa na radar ndetse akaba ari indege ifite ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI.